Yesu nashimwe cyane muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi ndabaramukije kuri uno munsi ndanarakumbuye Yesu abagirire neza abaha ico mwifuza cose abagwanirire mu mpande zose aho umuntu wese ari kuri ino saha n'umunota nagomba kuvuga ku kintu co kubavugishwa abantu b'abasenzi Imana yahaye ingabire yo kubona bafise imbono babona kure Yesu ngo abagirire neza kandi abahe gukora ishaka abahe gukora umuhamagaro wayo neza hama munaraba ntimuzobibirara kuko abantu benshi b'abakozi b'Imana bafise izo ngabire z'ubuvugishwa bafise ayo mayerekwa menshi ukunda gusanga kenshi bafise ishavu ryinshi usanga kandi kenshi ari abantu bakaze usanga kandi ari abantu batubaha ico kintu ndamaze kukibona ku bantu b'abavugishwa abantu b'abahanuzi abantu Imana ikoresha cane rero urumva ufise iyo ngabire ukwiye gufata bene data neza kurya ubahanurira ukagira nawe ivyama vyiza bakubonako ku buryo azovuga ati naka naho ampanurira ari n'umwana mwiza afata neza ambwira amajambo aryoshe arampanura kwiga uhanura abandi nawe ukabigendera aho niho tuzobona Imana nayo ahandi ushobora kuba uri umuhanuzi ukaba ari umuntu utumva ukaba uri umuntu uhanurwa n'abandi nawe ntiwemere nagiye mbona abahanuzi benshi turi nko ku misozi cyangwa turi ku burago turiko dusenga ugasanga ntibemerana ugasanga ico uwundi amubwiye ntacemera yumva yuko ari we n'Imana gusa usanga bapingana usanga badakundana entre bo usanga batumvikana usanga basengeranira nabi ivyo rero uno munsi nuvuga nabibahanura twirabe ntituzobe ibiraro by'abandi ugasanga Imana iragukoresha mugabo umunsi wa nyuma w'iherezo nta juru uronse kubera utabaye umuhanuzi mwiza wabaye ikiraro c'abandi rero Imana idutabare izo ngeso ndiko ndavuga amaze kubona ku bahanuzi tuzirabe twihanure twebwe nyene naje ndimwo nihanure hariho nk'ivyo naje noba mbona noba nkora bitahisha icubahiro nkihanura nkanywa n'abandi ariko Imana ibagenderere umuntu wese azi ko afise ingabire akenshi abantu bafise ingabire kandi ikintu maze kubabona ko umenga babaye Imana arumva yuko abantu bose baza kumubaza bwira bimeze gute tugire gute ugasanga rero na Satani amukoresheje muri uko kuntu ugasanga umuntu asigaye yiyemera ubwibone ubwishime ivyo navyo Imana ntibikunda rero Imana itugwanirire itugirire neza duhe kuyikorera mu mpemu n'ukuri no guca bugufi kuyubaha ku buryo Imana izoduha iherezo ryiza izobaha iherezo ryiza ko iyi si twayijemo kugira dukorera abandi hama natwe kugira dukorera abandi niko natwe ivy'iwacu bituzako niwakorera umuntu wawe neza nawe ivyo wawe bizokuzako niwasengera umuntu wawe neza nawe bizokuzako abahanuzi mwihanure mureke kuguduga imisozi muza gusengera abandi nabi muza kugaza ivy'abandi ivyo bintu n'amakosa Yesu ntabikunda uje usanga wabaye umukozi wa Satani utamiritse fata umwanya wo gusengera umuntu umuhanure neza nawe wihanure hama urabe yuko bitazogenda neza mbega ni kubera iki abahanuzi benshi ari abakene ico kintu tuciyumvireko impamvu je maze kubibona nuko usanga mufise ishari mu mitima yanyu usanga muri jalousie mu mitima yanyu nta kuntu wobona ivyiza Imana igiye gukorera mwene so wahama guca uduga umusozi kuvyugaza ntabwo Imana izoguhezagira ahubwo ica yugara ivy'iwawe kuruta mwene so ni mumugariye umugisha wo kuja muri Amerika
niba mwugariye umugisha wo kuja muri Europe, niba mwugariye umugisha wo kuja muri Canada, nawe Imana ikugwarira ivy'iwawe inshuro 10. Nimwabitahura muze mwigerere gusengera abandi neza, musengere nk'uko Imana yaguhaye ingabire yo gusengera abandi, kuko iyo ngabire yawe niyo izotuma ushika ku masezerano yawe, niyo izotuma ushika no mu ijuru. Niba Imana yaguhaye iyo ngabire yo guhanurira abantu, ntiba ari yo gukoresha ngo wugaze n'amakosa, Imana ntibikunda. Rero numva ari ibyo numva no bahanura kuri no munsi abantu babahanuza, abantu mufise ingabire z'Imana muzikoreshe mu kuri no mu mpemu, Yesu azobagira